Okay. Welcome to everyone. I think it's a good way of to continue like that. It's something new. It's not vocabulary, but it's very interesting, very important to understand everywhere. Everything. I will speak about the different thing. I don't want to give translation because if you keep translation in your head, you will have problem to answer and to speak out of people. That's why now you need to understand that you need to increase your level to try to not by yourself. And after, if you have question, we can discuss together. Now we can listen to that. Also in the analysis after the video, after to listen the dialogues, I want to share with you some things, some topics that it help you to speak more and better Kirundi. Mwiriwe neza, mwiriwe. Urinde ko ntakumenya. Jewe nitwa Matayo, mvuka muri Tanzania aho bita Ikigoma. Ubu mba mu Burundi ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Mfise imyaka 28 y'amavuka. Ndakunda gukora akazi cyane cyane kuririmba no gucapa. Ariko umwuga wanje nyakuri ariwo untunze n'ubu ndi umwubatsi. Akazi ko kubaka niko kantunze n'umuryango wanje. Mfise abana babiri n'umukenyezi umwe. Ndakumva Matayo. None ko numvise ukunda kuririmba no gucapa, ubikorera rimwe no kubaka? Oya, erega mugenzi, mu buzima umuntu ntatungwa n'umwuga umwe gusa, ariko iyo afise n'ibindi bintu ashoboye, biramufasha kuko abuze igikorwa kimwe, arashobora kurondera ikindi hama akabandanya kubaho. Ego, ndakumvise. Ego, nawe nimba ufise ico nokora muri ivyo nkubwiye, mbwira ndagikore n'ubu nyene. Oya ntaco, ariko urakoze nzokurondera hanyuma. Nta kundi murakoze nzogaruka. Bite? Ni sawa? Meze neza? Ego, nawe gute? Naje meze neza. Yo, warakuze? Ndaguheruka kera ukiri umwana muto cyane. None ndabona ubu warabaye muremure, waravyibushe. Ego, kubera utaruherutse kumbona, nico gituma utangaye cyane. Abandi baraho, abavyeyi, abo muvukana, bose baraho bameze neza. Nabo nyene ngira barahindutse nkuko nawe wahindutse. Oya, si cyane. Nuko jewe nabo tuvukana twahora kwiga mu mahanga. Ubu turino mu buruhuko twaje kuramutsa abavyeyi. Ariko nka mama aracari kwa kundi, arirabura, muremure kandi muto muto. Genda umuramutse jewe ndabandanije. Ego, reka ngende ndamurabe. Ndabahaye bwakeye. Ego, mwaramutse neza. Namahoro. Ego, hari ikintu nashaka kubabaza. Baza twumve. Nababaza ko mwondangira ahantu bacuruza ibirato, vyaba ivy'abana canke ivy'abakuze, ibirato ivyo ari byo byose ariko vyiza. Aho noshobora kugurira impuzu canke ibintu nk'ibikoresho vyo mu nzu. Ndumva ukeneye ahantu hameze nko mu isoko. Uko hoba hari kose, nimba ari mu isoko, nimba ari mu mangazini, aho noshobora kubironka hose nobigura. Jewe aho nzi no kurangira si hafi, ariko ivyo ushaka wobironka. Handangire wobukoze. Ahubwo ingo tugende ndahakujane kandi ntiwidoga kuko n'ahantu hari abakozi beza, bakira abantu neza, bitaho abakiriya mu kubaha ikaze mu mangazini yabo kuko ni imangazini nini irimwo ibintu vyinshi, hari abakozi benshi kandi usanga bambaye umwambaro w'akazi bashajije neza. Ego, tugende nawe ndagushimira umfashije sinari kubishobora. Okay, thank you. Now it's the next part. I wanted to speak about something
what is important to know that it's very important to listen and after to repeat and to try to see the difference by speaking. For example, I remember a day. I was in church and the priest starting to say was trying to speak Kirundi because it was uh, a church in Kirundi, but the patiri, the priest was from I think it was Ivory Coast, but he was here in Burundi since six years. And Tiny he try sometimes he try, but now to say the truth, he try and he saw that he said one day he said to me, when I do mistake, everybody said that like you don't know anything. It's like and people it's like no people can want to help me to learn. Is that why he was yes, he was happy to see me that I teach Kirundi, I give some value of that, and is that why now I hope yes, he continued to learn, but I don't know. But he said one day he said a big mistake. Instead of said some people come here uh, to rest in Burundi, he said some people come here in the mother Apana mother is the place to put some all the dead people instead of to said for example Moburuhuko he said Moburuhukiro and after everybody was looking but it's like yes, sometimes you can do some mistake like that, and I understand. Is that why I put a teacher in front of that? She can help you to have the good way of pronunciation. In the first dialogue, we listened that it was someone coming and they was asking, "Why I don't know you? Who are you?" And after the people was good to give this presentation. I think it's a good presentation. Also, you need to be able to do your own presentation. And I don't think that there are some words difficult, but he said a lot of things. He said he's born in Tanzania and in Kigoma. And after he lived in Burundi. He said also he has family. Uh, he said he have 28. He is 20 years 20, 20 and 8 olds. He said what he like to sing, to make plans, to draw. And it's like it's some words not difficult. And he said also that he like to draw, also to read, to sing. Also, he said that he do a lot of things in the work, but his work that he helping his family is about construction. And I said also that he has two children and one woman. And after the other side, all the guys are asking is you can do everything like that. You work, you sing, you you do plan and you do also construction. And after he explained that it's not in the life, it's very important to have a lot of way of making money. This is a common dialogue, not so difficult. Also, the second dialogue is also not so difficult. So someone coming and he said, you change. Now you have grown. You have a lot of you change. Uh, I saw you when you was young, and now you're big and
like kuvyibuha is to be big. It's very important to see it's again, I can say that again, another verb to be. We saw in the previous video was to be old, to be big. Here, there are also to be to be to be also to be intelligent, to be always there are verbs to be slim. Another verb. Is that why you need to listen and to practice a lot of things? And after I spoke about the parents that both say everybody is okay, and he said a lot of things, a lot of question. And he said now he go out from the country, and now he come back for holiday. Yes, is that what I use Muburuko, but for holiday and not like the pastor said. And in the last dialogue is about another person coming and was asking something. He was looking for shoes for kids, or also Avyabakuze, shoes for old people. It's not old, but like it's not. It's a tie. It's a size of men or woman. It's not the size of children. And he used a lot of kind of forms. I think it's very interesting. Yes, some if, some conditional, other conditional. The conditional is very important to understand what they said. She said, for example, Kwidoga is like to complain. You know, this word, me too, I like to use it. And sometimes you need, okay, what word I see this there, what word I want to know. And in the summary coming after the video, because after to listen that I spoke, and after another exercise to do a summary by yourself, but you can listen also the summary of Emeline, the teacher. But it's very important that you can do this work. Okay, I think for today it's okay. We will see another day. ndabahaye ikaze mwese abo twariko turakurikirana ikiganiro canke ibiganiro. Ni ukuvuga yuko muri bino biganiro twariko turumviriza canke twariko turakurikirana harimo amajambo menshi atandukanye, ariko none ayo majambo atwigisha iki? Twumvisemwo amajambo ajanye no kubaza ibikorwa, kwidondora. Umuntu akidondora akavuga, bisigura yuko igihe cyose umuntu ashatse kwidondora mu kwivuga, arivuga we ubwiwe, izina ryiwe, akavuga icyo akunda, akavuga icyo akora, akavuga n'ahaba. Ivyo bituma uwo ariko araganirira ashobora kumumenya cyane, kandi bakaganira bazinanye. Biraryoshe cyangwa biroroshe kuganira n'umuntu cyangwa kuyaga n'umuntu umuzi, yakwibwiye, yakwidondoye, akakubwira izina ryiwe, n'ahavuka, n'ahaba, akakubwira n'imyaka afise, akakubwira icyo akunda n'akazi akora. Turumva kandi ingene umuntu ashobora kuvuga ahantu canke ibintu akeneye. Ni ukuvuga yuko igihe cyose hari ibintu ukeneye, birasaba ko ubibaza abandi bantu mu gihe atavyubuzi canke atavyuba ushoboye. Niho rero twumvise ikiganiro kitubwira umuntu yariko arabaza umuntu yaheruka kera, asanga nawe kubera yamuheruka kera yatumye ahinduka, atangazwa n'ukuntu yaramubonye, bituma amuvuga
avuga uko ari uwo muntu, aramuvuga mu bunini, aramuvuga hose. Turabona canke turumva n'umuntu yariko ararondera aho ashobora kugurira ibintu ingene ahavuga. Kandi ikindi kintu dukwiye kwitwararika cane nuko igihe cyose imbere yo kuganira n'umuntu tumanza kuramukanya twisunze igihe canke umwanya tuba turimwo, nimba ari ku murango, nimba ari mu gitondo, nimba ari ku mugoroba, tukamenya indamutso dukoresha mu kuganira n'abantu canke mu kuyaga n'abantu. Rero bizodufasha cyane canke biradufasha igihe turiko turaganira n'abantu tukamanza kwidondorana canke naho tukamanza kuvuga neza ikintu ushaka canke tukavuga ikintu dukeneye tukakivuga mu buryo busiguritse neza. Ivyo biradufasha cyane no kumenya umuntu, no kumenya ivyo dukeneye, no kumenya ibikorwa dukwiye gukora. Murakoze.